Imana yanje ko ari Imana jewe naraje ngaha ndababwira nti jewe hari ikintu cari ngaha mu mutima kiratibuka abaganga bakibuze ubu rero ejo kuwa kangahe ndaza ngaha kuwa kabiri baransengera hari ikintu cari mu mugongo ndumva yuko gitibutse. Haleluya. Aho hantu ubu aho basengeye hacaza ibintu bituragurika urabona mu maso umubiri wose ubu nta no kwambara gahuzu birangora ariko ndavuga ngo Mana wowe waseruye ibi bintu ndakwinginze n'ubukora igitangaza nkuko umuvyeyi yavuze ati muzo intahe ati dukeneye intahe ndashaka intahe izoboneka mu muryango bariko barangwanya bariko barambwira ngo iyo Mana usenga ni yahe gushika aho umwana ambwira ngo wewe maze imyaka ishika 3 atani kintu nkora akambwira ngo wewe nukurima ntukirima ngo sinzi yuja nukuri ndarira ndababara ndavuga ngo Mana ngo nyima fukamira we muri mbantasi ngo ndakwinginze igitondo mvyuka uziyerekane kuri Imana gushika nijoro umukora ambwira ngo none ngo bakubariye ngo uwo mwungere yakubariye ngo iki ngo ivya bintu asengera nibiki ni jewe nabaganga urabona ko bananiwe ntariko barabonye yuko iyi diabetes ingwara ndi ari z'abarozi ngo hewe ngo kuwa gatanu hazogira usiba ngo akujane ngo avyumve ndavuga nti nahatogena ndazi ko Imana ifisi icigiye iri kirankorera nukuri ndashima Imana yanje nta yindi Imana kandi ndumva naho noduga ruguru yuko atahandi no kumva yuko no nasubira no garuka nyene muri ishengero Yesu ankoreye igitangaza. Imana yongera amavuta umukozi w'Imana imuhezagire imuduze ku rugero rundi rusumburu ariko Imana ihezagire n'imiryango yiwe. Amina. Nanje hano hantu mu kuhaza ntabwo nenda hazi nahabwiye n'umugenzi niho kuwa gatandatu naza amasengesho nanumva igitero gifata hamwe nako mugongo turasenga turataha ariko kwa Mungu ubw'ijambo mukozi Imana atwigishije ko dukeneye ntaye nanje narasenze ndize ndavuga Mana kubwo ukoresha umukozi wawe w'igicaniro naye ndakeneye ntaye niho barikora dusengera turasenga soza umuryango ntaje numvise imikano gasonga gatonya ariko ejo nyo nunamye ndagoroka ndagira uko numva ca gitero camfata nk'umisonga numva cakize. Rero ndashimiye igicaniro cyo ngaha ndashimiye umukozi yo ngaha byukura hano hari Imana ibahezagire ubundi muzima hariho n'indi bitero byamfashe ku maboko sinzi abantu bazi pese yo bintu byarangya kwiyaganyagisha igiti ku maboko ku maguru hose nibiromago gusa ariko kubonyene kwa Mungu nawe navuze Mana kubw'ibi bintu ndakeneye naye rero ubu bya bintu wasigaye gusa biromago kunjya ntago bingya ubu nakize Imana nihabwa icubahiro. Amashimeshi ego kubyukuri je nanje ntaye ngomba gushinga ntaye yo gukenguruka Imana kubera ibintu yandokoyemo Imana yandokoye mu bigaragazo byinshi cyane mu myaka 8 twe tubanye n'umugore ngaha ari muri Bujumbura tuvuye mu ntara za ruguru iyo myaka 8 yambereye imyaka mibi sinovuga ko ari imyaka Imana yanyeretse umurongo mubi ahubwo shitani yarancishije mu nzira mbi cyane mu iyo myaka 8 kugeza aho jewe nyene mbona ntindarengewe aho abantu bose bari ruguru ino keshi barakunze no kumvuga amajambo menshi mugabo keshi basanga hamwe ndavye nasanga ariyo ukuntu imyitwarire mfise ukuntu nataha bwije ukuntu nataha nyene urazi umuntu ari mu nzira za shitani agenda ntagira isaha zo gutaha isaha yose abonye avuga ati ndaba ndataha ntawe nkorako rero niho hagiye igihe umuryango wanje wose tubanye barabura amahoro ndababuragiza ndababuza kuryama ndababuza imirimo bakora byose
ndi mu izo nzira za shitani. Ariko rero niho hagera igihe mu minsi iza ntangura kuvuga ati none mbasha ndatangura kwiharura jewe nyene. Ariko imyaka maze burya nibaza ko ariyo nsigaje ku isi, none navuga ati mbo oya ibi bintu ngomba gusenga cyane ndabe ko byohinduka. None agenda rero mu cyumba kimwe ahantu madamu urumva amaze gatatu tutabana, wamwirukanye ikari mu nzu mugabo muga tutabana. okay. Hanyuma agenda agenda ahantu mu cyumba ndumwe ndasenga ijoro ryose, niho ndasenga n'amarira menshi ukuntu tubyaranye abana batandatu. Ubu nkaba numva yuko ngomba twahukane bivanye n'iyo nzira y'ubuyobe y'ububoregwe n'iki ndimo ni wapi ibintu ntibikunda. Rero ngomba gushinga intaye mvuga ati je senzi iryo joro kandi Imana nyene yaciye impa umuntu asenga ngaha. Hallelujah. Tuva mukituva umuntu uze igihanga, uwo muntu asenga ngaha rero niwe uno munsi naciye bukeye bwaho ngenda kwimwiganira jivyara ibigize imisi bimbaho candabubwira n'ukuntu nari ndasenga. Uwo muntu nawe yaciye avuga ati jewe nanje aho nsenga naje nahajanywe n'uwundi, wewe uraza umunsi munaka tugenda ushinga intahe ibyakubayeko uvyature wumve ko bakwakira mubabo. Jero no munsi nahaje ngaha niwo muntu yanzanye turicaranye, niwe yanje imbere kugira nawe numve ko munyemerera kwinjira aha nuko intahe yanje muyemera. Iki kisabo ninde yocanka atari shetani. Amasengesho yacu yose naye ngo muramwemerera ko yoko Mana yanjye yo ariko Imana muva igihanga tugomba tubahishengera igihanga, ahubwo cyatubahishengera igihanga, cyatubazanira ishengera igihanga byihuse. Ahubwo na seriri biratangura ibe tube turakorera igihanga. Ndereya nawe uri ngangwa munkurikiranire nabo bantu. Je mpagaze hano hantu nshimira Imana ku gitangaza Imana yankoreye mu ijoro. Nararyamye ndiko ndavugana n'umuntu ndakanura hejuru mbona ikiyabu gihagaze kiho kirandaba. Ndavuga ati hinge gato hari ikintu mbonye. Ndabyuka ndavuga ati mu izina rya Yesu. Kiyabu kica kirandaba kica kiragenda mu iprafu. Ndagenda ndatora Bibiliya ndayishira ku mutwe waho njyamye. Ndavuga ati mu izina rya Yesu Mana nzigama mw'iri joro. Nyene ndaryama, maze kuryama nikanguye numva ikintu gifashe ukuguru. Ndavuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndafata Bibiliya ndayifatisha ukuguru. Nyuma y'iminota 10 numva ameze neza. Anje mpagaze ngaha ashimira Imana ku gitangaza yankoreye cyane ku Mwami Yesu.